Muri paeje natanguye ndi umu stagiaire muri 2022 natanguye ndi umu receptionniste nakorera muri bureau de liaison ndateba barantora nk'umukozi ego nuko byatanguye paeje ivuka narabyumva narabikurikiranye hanyuma niko kwitabira akamo paeje yadutera nk'abajene b'abashomeri bakeneye ama stage ndiyandikisha ico gihe nashaka byo kumenyesha makuru niyandikishije rero ngira imana ndabamwo barantora hanyuma ico gihe rero ndakora stage professionnel y'amezi 6 muri radio Kazoza FM nk'umumenyesha makuru zemeza ko ari stage yafashije kuko urumva iyo umuntu agiye muri stage baramenya ama compétences bakabona ivyo ashoboye hama nawe akiga ego je ndazi neza ko ari stage zamfashije bantora nk'umukozi uwo vyumvira kure yo kwibaza yuko kumbure ko berako ico gihe nakoze stage mu vyo kumenyesha makuru uyu munsi nkaba ndumunyamabanga secrétaire uwo menga nta sano rihari mugabo rirahari kandi rinini cyane rihari nini cyane kubera ko ndavye nk'ivyo keshi nkora mu kazi ka misi yose nkoresha imashini ibiki kuyimanipira n'ibindi byose bijana ikindi naco nahakuye experience kandi mu kazi sanzwe nkora ngaha anye ka misi yose birafasha kandi urumva byaranafashije no kuronka akazi Taje ndazimazemo ndiko nababa amezi 3 maze guheza 2 turi mu kwezi kugira 3 je ndiko ndayibona nyene ndiko ndevoriwa dufate nk'ubuye nk'akarorero nkiri muhira vraiment ivyo nayidize vyari vyatanguye nyene kugenda pole pole ariko maze gushika ngaha nyene ndiko ndakora ndiko ndabona ivyo nize nyene ko ari vyo turiko turaplika ibintu nyene nk'ivyo ndashimira cyane paeje iyi ntunganyo nziza yo gufasha abanyeshuri bahejeje amashuri badafise akazi by'ukuri iyi ntunganyo canke ino stage professionnel ndayiko ndayibonamwo ubumenyi ndiko ndayironkamo ubumenyi butandukanye mu buryo n'igihe noronka nk'akazi bitonkoroga cyane narose akazi ngaha 2024 ariko imbere yaho nari mvuye muri stage za paeje kuri CDS Kibumbu jewe rero ndafise ikintu kinini yanshimira paeje vraiment paeje yankuye muhira nari maze imyaka 8 shomereye hama narumvise bagira appel d'offre y'aba stagiaire volontaire nanje naradepoje ico gihe hari mu kwezi k'8 2023 canda pasa niho rero baca bama gukorera CDS Kibumbu amezi 6 kuko na cane nisanzwe ndi mu infirmière nukuri ico gihe jewe narabikengurutse kandi narabishimye kuko urumva ko nahagiriye umugisha urumva ko narose akazi na stage ntarazimara nubwo hari hasigaye indwimwe bampaye stage muri paeje ndakora stage amezi 6 niho rero mu boss yaca ashimanye na carampa akazi mbandanya ndahakorera nubu niho nkorera yo paeje ndayishimira cyane kubera nk'ubu uye tuba tukiri muhira turabashomera ariko iduhaye stage bace bashobora no kutwizera baduha n'akazi jewe narakoze stage professionnel ya paeje muri hôpital Matana namaze amezi 6 mu nyuma yaho niho rero nazambona recrutement ya paeje iriki yarondera abakozi niho rero naca subira ndagerageza niho rero naca ngirirwa amahirwe ndaja gukora ikibazo ikibazo ndagitora nayo mpamvu rero jewe nacengirirwa amahirwe yo kuba umukozi wa paeje muri commune
nziza ya Matana mu ntara ya Burunga. Biragoye kuronka akazi muri enseignement, murazi ko bitoroshe kuronka akazi utakoze stage professionnel. Je rero numva nari narayibuze, nari nararondeye ahantu hose ndonka stage ndayibura, nza numva mugambi paeje uraje, ndabona bariko baradusaba, bace barabaza yuko bakeneye abantu bakora stage professionnel. Mbona profile yiwanje irimwo, ciragenda ndakora stage. Nari muri promotion ya mbere, tuyihejeje, haca haba appel d'offre muri enseignement. Habaye appel d'offre urumva nanje kubera nari deposit naho nyisanga igisata ciwanje kirimo. Nkoze ikibazo ndaronka akazi. Uburundi umwigisha wo ngaha paeje ni no ishimira cyane, hama nkayisaba ko bobandanya bakabona ico kuba ciza cyo kwigisha cyo gufasha abantu baheje amashuri, kubera benshi baheje amashuri bacaja muhira bakibagirana n'ivyo bize bakavyibagira. Arosa amahirwe akagira stage aguma yibuka imwe yiga agacagira bigatuma nahagije gukora ikibazo abo hafi ubwo nk'ubujeje umusuvye na cembo wa mbere kandi twakoranye n'abantu benshi. Rero nuvuga gushanga muri commune ahanini ndabikesha n'ikigo paeje uko caramfashije nkiyeje amashure. Nuvuga navuye ku ishure ndangurura gukora izo stage nimba ntenze umengo nazikoze promotion ya mbere. Aho rero urumva ko kugira umuntu abishike ko byose kuba byatumwe n'ico kigo paeje, kuko nico kiba cafashe ya mbere kugira gishobore gufata abo bantu, nuvuga kibashire ku mugaragaro ku rubuga ko musaba koresha nabo babone kubabona. Imbere yuko nza gusaba stage nari shaka kungura ubumenyi, kubera ngereranije nkaraba ubwo kwishure narabona yuko hari gihe udashaka kuronka akazi ka leta, umugabo uje muri paeje bagashobora kugufasha kuno wo kwitunganiriza umugambi wawe kugira nawe wikorere ivyo wawe nubwo utoba warosa akazi ka leta. Iyo stage muri paeje nayikoze nyuma y'amashuri mvuye kuri kaminuza, niho nabona paeje yashoboye kuransa apere y'abastagiaire, ndashobora kugirirwa amahirwe yo gupostira ndabamwo, ncamba affecté gukorana n'umukose wa mustanteri yarajejwe iterambere muri commune. Turakorana mu ico kirengo c'amezi 6 paeje iduha. Paeje maze kudusohora ico kirengo giheze, commune ubwayi cyaragera uko ishobora kurondera umukozi. Ndatanga dossier, maze gutanga dossier kubera ko byo twakora mu ico kiringo nari maze ndiko ndagira iyo stage professionnelle, ivyishi nacinda bisanga muri ico kibazo commune yari yatunganije. Ico kibanza nca ndakironka, ico gituma ubu dukorana na commune nk'umukozi wayo. Naje muri 2023 nje gukora stage professionnel fashijwemo n'umugambi paeje, hama ndakora simo zirahera, hama ziheze bica baranyizera bambwira ngo bandanye nkora, ndakora bénévole, ndabandanya ndakora bénévole zirahera gushikaho banyangaja contractuel. Paeje turashimira cyane kuntu yatwiyumviriye ko ikaduha gusubira ukava muhira ukagenda ku kandi kazi. Stage ziratwongereza ubumenyi, stage igutuma wibuka ivyo uba waribagiye mu gihe cyo stage y'ishuri. Yego nuko hama twatwiko twitegura ko bishoboka ko dushobora kuronka n'akazi. Ndashima gose ku bwa paeje kubera yankuye muhira ikanzana ku kazi nkakora. Iyo nguma muhira sinari kuronka n'amashance yo kuba ndi hano. Ibyo maze kubona ni byinshi muri make ndamaze kumenyera gukora juko bijanye n'imashini canke ndamaze kugendera amasosiyete canke amakoperative yaronse ingurane ya paeje mu kuraba ibikorwa babigejeje nuko bariko barabikora. Ndashimira paeje cane kubona yari yumviriye kugwaruka cane gusumba abandi, umwe wese mu kimuha muco ashoboye. No kuvuga jewe ndi hano nk'umustagiaire yimenyereza akazi, hariho abandi yumviriye ko mu kubaha amafinansema kugira ngo barangure imigambi yabo. Rero ndashimiye paeje cyane kuko yiyumviriye ugwaruka muri kategori zose. Hari ibintu byinshi maze kungukira hano
cyane cyane navuga ngo mu bumenyi bwo kuri terre kuko mu ishuri akenshi turiga ariko tukiga teori ariko tutagiye kuri terre ngo tubikore usanga twabyibagiye ariko twaratomboye umugambi payeje waje nk'inyishu y'abanyeshuri rero ni byinshi tumaze kumenyera hano hantu tutari tuzi twaragiye ku materrain turabona byinshi tubishimira umugambi payeje mu isanzwe stage za payeje nka twebwe mu kiganga bituma uvuye ku ishuri utabandanye guba muhira ahubwo bandanya ukora umwuga kugira ngo bandanye utahura umwuga icari cyo kugira ngo no hanyuma hagize ikindi kiza kijanye n'isa cy'ubuganga ushobora gukora utavuga ngo uriko urezita ivyo ukora ivyo metiriza kubera wifisiye impamyabushobozi zikwiye nacyo cyanatumye nibazo twagiye turakora byatumye ngirirwa amahirwe kubera nasanga ivyo batubajije ari byo narahuye turi kuri terrain za payeje bica bituma umuntu acagira amahirwe. Stage professionnelle zo muri payeje zaramfashije cyane periode ya 6 mois ndazikorera muri hôpital Cankuzo kuko nk'ubu washo byaramfashije kuguma ndi yajuru bijanye n'umwuga usanzwe narize wo kuvura abantu bitaho abantu bagwaye naho naca mbona iyo apere yo muri mutuelle de la fonction publique bariko bararondera aba infirmier A0 nari nsanzwe ndi muri izo stage hanyuma ndarungika dossier tumaze kugirirwa ibakora nagiye mbona bahamagaye nukuri payeje turayishimira cyane baradufasha kandi cyane ahubwo bashishikare bongereza n'abandi baze barabahereza bagire courage gukora stage professionnelle zitangwa na payeje je nanje nabaye ntatangwa kubera ko nari ndazikeneye kandi cyane kuko ziramfitiye akamaro kanini je nashaka kwa profondisa ubumenyi bivanye n'ubwo nari nsanzwe mperuka kuyiga ku ishuri kuko nta myaka myinshi yari haciye mpejeje amashuri yanje. Izo stage professionnelle zizomfasha kumenya ingene nanje ushobora kwibeshaho mu buzima kuko hariho nk'ibintu ngaha abanye dukora ukabona ko no mu buzima bwo hanze bishobora kugufasha ku buryo ushobora no kuja gusaba akazi mu yindi entreprise ukabikora atangorana. Ndashimiye cyane payeje yo yagize iyo organisation yo gutorondera amastage vraiment ibintu by'agaciro byaradufashije cyane twabo tumaze kugera ku bintu turi twogeze ko twebwe bwacu twokwishikanye ko ariko payeje turayishimira cyane kuko aho tugeze ubu turashobora kubona neza ko tutoba abantu tacu twokwishikanye ko je icyatumye maze kubona payeje iriko irarondeza amastage abantu bokora amastage naciye nimvira ko nogenda nanje nkadepoza nkashikirwa mu bandi kugira ngo ubumenyi nsanganyo naronse sinze mpave ndabwibagira ko uyu muntu ari muhira usanga hari ibintu byinshi yibagira nka cyane cyane ko turi muri carrière y'ikiganga. Stage professionnelle nazisabye nifuza kukabura ubwenge nongere niyibutse ibyo naraciye ko kwishuri sanzwe nize gestion et comptabilité. Ku aha naratomboye barashobora guparupa ngaha amafaranga baraduhana ako kajyo ko gushobora kuyatwara kuri banki ukabona kuntu bikorwa ku mugoroba duhejeje akazi ngaha bakadusaba amasenteze journalier urumva hari ukuntu twisanga utuntu twishi twari dufise nka teori usanga turiko turatubona kuri tele biradufasha gose. Novuga ko ari ineza y'abajene kuba payeje yaraje kuko benshi baryamye muhira hari nabibagiwe n'ivyo bize. Je rero noshima cyane payeje uyu mugambi uragahoraho kandi bazi bagume banatwibuka. Aha Musanze ni muri farumasi tudandaza ibiryo by'ibitungwa cyangwa se n'imiti y'ibitungwa muri Tumaini Company. Icambere nari nkeneye ubumenyi mu bintu bitandukanye, nari nkeneye kumenya uko ushobora kubana n'abandi mu kazi, nari nkeneye kumenya mbese gukorera hamwe muri rusangi
nari nkeneye kubona kandi na organisation uko umuntu ashobora kugira organisation mu kazi. Ku ishure nari nize ibintu bijanye na sociale. Ubumenyi ndiko ndaronka muri pharmacy ndabibona kubera mu bintu bijanye no kudandaza harimo ibintu bijanye na sociale, kumenya ingene wakira abantu, kumenya ingene uvugana n'abantu, kumenya ingene ufata abantu muri service yo kudandaza ivyo ndimo ndakora ubu. Paeje no kwishimira kuko yaramfashije muri make sinari mfise icizere c'ubuzima, ariko kuva aho ndonkiye stage muri Tumaini Company ndabona yuko vyose bizogenda neza. Stage niyahera ndabona ahantu hose nzoja nzoshobora kubana n'abandi, nzoshobora gukorera hamwe n'abandi, mbese nzomenya no kwiprograma muri jewe kuko ntararonka stage muri Paeje nirirwa muhira nirirwa nicaye. Je nahejeje amashuri mu 2017 hanyuma mu nyuma numva umugambi Paeje batanguye uca numva yuko harimo n'igisata c'amastage baza baratanga, ndatanga dossier maze gutanga dossier mu nyuma baca baranyemera ko shobora gutangura amastage ca ntangura gukora ngaha mu bitaro vy'Ibuhiga. Narahakoreye ikiringo c'amezi 6 mu nyuma leta ikirasubirira tumaka abakozi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, niho naciye nja kudepoza. Mu nyuma nabuja nakoze n'amastage ngaha, nahavuye ndonka akazi ngaha mu bitaro nyene vy'Ibuhiga. Aha musanze ni ku biro by'urongoye Paeje communale, nkaba ndiko ndakora stage professionnel ngaha nyene. Intumbero nyamukuru narifise nuko nashaka kongereza ubumenyi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, cyane cyane nkuko nize mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Nashaka kongereza ubumenyi mu burimyi, akara yuko hariho amakoperative menshi akorera mu gisata c'uburimyi yahawe ingurane na Paeje. Kajambo nobwira Paeje nuko yakoze cyane kunyizera nanje ikamfasha, ikampa ubu buryo bwo kugira nanje ndonka ubumenyi butandukanye. Ndayishimira cyane, nizera yuko n'abandi izobafasha mu kiringo kizoza kiri imbere. Nkaba ndi ngaha kubera ndi ku kazi, nagiriwe amahirwe narakoze stage ya Paeje yasimwa amezi 6 byagenze neza. Hama nkuko musanze mubizi stage zirahera ugataha, naratashe ariko Imana ntiyashatse ko mperayo. 3 twese twahakoreye ngaha twarahejeje neza, hama turagaruka baduhamagara turaronka akazi. Ubwari bubaye ubwa mbere ninjira muri radio, ariko mugabo naramaze kwezi kwa mbere banyigisha, ukwezi kwa kabiri baranshira kuri programme, nanje ndatangura kuvuga ndavugisha abantu tukorana n'uwundi muntu. Nahamaze indwi 2 ndatangura gukora ndi umwe nyene nka tenante, nkayikora umunsi wose ugahera, programme igahera. Amezi 3 rero ubu ndayarangije, ngomba ninjire mu kindi gisata kuko kuri radio hari bisata 2, hari igisata cha programme arico nari mazemwo ayo mezi 3. Eje naho bukera ndinjira mu gisata cha redaction ico kumenyesha amakuru. Akajambo kuri Paeje nuko hariho batoyi bacu bahejeje amashuri nabo nyene ari bishomeri nkuko nari gishomeri. Nibaza ko mutuhagarikira kuri twebwe imfura, nibaza ko nabaherereze mwo bashikira nabo bakagirwa nyuma yo kuba mu bantu bazoronka ico bifashije uyu munsi. Natanguye kuza nganje muri stage professionnel ya Paeje hari muri 2022, yari edition ya mbere yaba stage. Niho naje ngaha ndakora stage pendant 6 mois, hama 6 mois chance daronka akaje nsigara ngaha. Kungene byatanguye, natanguye nkora stage za professionnel zo muri Paeje, nkorera ngaha stage muri BIC, hama barangomwa, hama cadaronka akazi. Paeje icambere ndayishimiye cyane kubera yarashoboye kuvuga ati nova iyo ndi muhira nkaza nkungurana ubumenyi n'abandi, hama cengira n'amahirwe rero kirantera n'umugisha candaronka n'akazi. Paeje noyishimira, nkayisaba yuko yobandaniza aho yatanguriye, ifasha abandi baje no kugira baronka ama opportunité nkayo naronse. Jewe narasabye les stages professionnels muri Paeje,
ndazisabye barazimpa nja gukorera mu bizino muri Kojeda. Rero amastage professionnel amaze guhera niho baca bangoma baca bavuga bampa akazi hamwe muri Kojeda nyene. Ndabiravye bivaye n'ivyo twize mu ishuri muri payeje byagiye kuongera kumenyera neza ingene ibikorwa bisanzwe bikorwa kuri tele. Sigura yuko rero nagiye ndaharonkera kunguko kanini nyene nzo kwitwara ku kazi gatandukanye, uhura n'abantu bene gihugu bafise ibitungwa kamenya ingene bakwituye ingene bakira. Yego ibyo byose nagiye ndabyungukiramwo mwizo stage payeje yandonkeje ndanayishimira rwose. Muri rusange abajene baje kugira stage bamara amezi 6. Kuvuga gushika ubu tugeze ku mugwi ugira indwi. Mu Gifaransa tugeze kuri promotion ya igira indwi. Amastage tumaze gutanga angana n'ibihumbi 514. Muri abo nyene 514 abamaze kuronka akazi bararenga gato 800. Uko kwimenyereza akazi kugwaruka uhejeje amashure bifise akamaro kenshi cyane. Turafise ibiharuro byinshi bitwereka ko kugwaruka turungitse mu mashirahamwe ruriga rukiga ku ntibikorwa byaho bikorwa, tukagerageza kwegereza ibyo bwize ku ishure n'ibikorwa mu ngana cyangwa mu mashirahamwe, hama abajene bakamenya ibyo bintu. Keshi ayo mashirahamwe harabaha akazi. Hari abandi nabo biga bamenya ibyo bintu, aho cogiye ugasanga umujene atabasa akazi mu iryo shirahamwe arakarose muri indi shirahamwe. Undi mugwi nawo ugira gatatu, hari abajene biga ibintu bakabimenya mu ishirahamwe, bakavuga bati twe nta kazi dushaka ahubwo tugiye kuvyikorera twebwe nyene. Abo baca bagenda bagakora ishirahamwe. Hari abashobora no kuza ngaha muri payeje bagaca bagira koperative, payeje kabafinansa ikabaho uburyo bagaca bikorera ibyabo. Icyo gihe umva ko bariha akazi bakongera bakagaha n'abandi bantu. Hame kindi nacyo kandi amastage ikintu akora tubivuze mu Gifaransa hariho di côté psychosocial. Umujene avuye muhira keshi hari abameze nk'uwihebuye. Yageze mu kazi ubwa mbere ashahura n'abandi bantu bakamuganiriza akamubwira iby'ubuzima mu mutwe akumva yuko hari ikintu cyahindutse, agaca yiga rero kuntu abakozi basanzwe bakora, kuntu abakozi babaho mu buzi, akiga kugendera ku mategeko, akiga kuntu bavuga mu kazi, akiga kuntu bagenda mu kazi, ndetse n'inyifata igahinduka.